Nagomba juste kwibutsa abashinga amateka kuko umengo iyo uravye ibikorwa bakora n'inyifato yabo duhereye hejuru gushika hasi turakurikirana ibikorwa bakora ama intervention umengo baribagiwe yuko ari twebwe abene gihugu twabashizeho. Nagomba ndabasabe abashinga amateka kuneza ya twebwe abene gihugu, twebwe twitwa ko twabatoye, twebwe twitwa yuko twabashize kuri ziga ntebe bicayeko, bibuke ababashizeho hari mu ntumbero kugira ngo baduserukire, kuko twese ntitwari gushobora kwivugira, twabashizeho kugira ngo batubere aba porte parole, batubere akanwa, babone ibiduhanze n'ibitugoye hama babishikirize ababwirizwa kubironderera umuti. Ariko uno munsi kibabaje nuko umengo harabaye mariage hagati y'inamashinga amateka na leta, vya bindi vyonone ya bene gihugu, vya bindi twari dukeneye nk'inyishu canke vya bibazo twari dufise, umengo unamashinga amateka basigaye basutena, basigaye bavugira abo turonderera umuti w'ibibazo nk'uko umengo ntibakira abashinga amateka. Sanzwe ndi secrétaire général adjoint wa Oricom. Ico ngomba gushikiriza ni kuvyerekeye ibikorwa bizokorwa ku munsi w'ejo mu namashinga amateka. Nagomba juste kwibutsa abashinga amateka kuko umengo iyo uravye ibikorwa bakora n'inyifato yabo duhereye hejuru gushika hasi turakurikirana ibikorwa bakora ama intervention umengo baribagiwe yuko ari twebwe abene gihugu twabashizeho. Nagomba ndabasabe abashinga amateka kuneza ya twebwe abene gihugu, twebwe twitwa ko twabatoye, twebwe twitwa yuko twabashize kuri ziga ntebe bicayeko, bibuke ababashizeho hari mu ntumbero kugira ngo baduserukire, kuko twese ntitwari gushobora kwivugira, twabashizeho kugira ngo batubere aba porte parole, batubere akanwa, babone ibiduhanze n'ibitugoye hama babishikirize ababwirizwa kubironderera umuti. Ariko uno munsi kibabaje nuko umengo harabaye mariage hagati y'inamashinga amateka na leta, vya bindi vyonone ya bene gihugu, vya bindi twari dukeneye nk'inyishu canke vya bibazo twari dufise, umengo unamashinga amateka basigaye basutena, basigaye bavugira abo turonderera umuti w'ibibazo nk'uko umengo ntibakira abashinga amateka. Bikubita agashi basubire biyumvire, bibuke ababashize kuri ziga ntebe bicayeko. Nimba vyabananiye naho batubwire twe bene gihugu dusaba inzira mu ndero mu mutekano ntangere twinjire muri irya nama tuvyivugire ko turashoboye kuyivugira. Ko gushikira isaha ni vyinshi batatuvugira, byinshi bavuga ibibaraba, bavuga ibiberekeye, ariko ivyo umwene gihugu agowemo ivyo arimo baravyikawusha. Ikindi ibi nubwo bavyikawusha nabwo birabakorako. Ikindi bafise n'incuti zabo kandi bakabona yuko turi dans le misère. Rero nibagerageze bikubita agashi, sinovuga vyinshi ko vyinshi vyavuzwe, ariko tubabajwe no kubona abo twitoreye, abo twashize imbere kugira ngo bakebure, kugira ngo badufashe, kugira ngo batubaze, kuko nta numwe aza kutubaza. Ico ni cyambere. Ica kabiri, ingorane dufise barazibona barazizi, ariko nta numwe azivuga. Nibubahuke babivuge kuko hagomba hageraho basubira kudusaba amajwi. Rero nimba bakeneye amajwi nibavugira abayabahaye, kandi kuvugira uwagutumye si icyaha, si kibi, kandi babwiye leta irabizi yuko ibwirizwa gufata ibintu mu minwe ituronderera inyishu. Murumva nico nagoma nshikirize nk'umwene gihugu genda bivuze numva nserukiye abandi, turababaye, turatangazwa n'inyifato iri mu namashinga amateka, nico nagoma nshikirize. Imana ibahezagire. PNDR vize yariko irasubirwamwo, hari hatekanijwe ko baraje ya Mpanda izokubakwa mu bwikuraba mu nteguro ya leta n'ubu nta kirimwo. Twasaba rero abashinga amateka yuko kijya kibazo ca baraje ya Mpanda bogira ico bakivuzeko
kuko igihugu nishobora gutera imbere kidafise umuyaga nkuba ukwiye, energy idakwiye, ama entreprise nako ashobora gukora. Rero turazi ko umurya mugambi hagiye miliyari zirenga 52 nazo nyene inama nshingamateka itubarize iyo zagiye zishuzwe, tuzibone ko zabonetse muri ya mafaranga leta yishuza aba yarazimiwe. Ikindi nagomba gushikiriza ni kijanye na exoneration. Ugiye kuraba bigitangura exoneration yatangwe kuri 18 miliyari, mugubu igeze miliyari zirenga 200. Ivyo rero biratuma igihugu kidashaka ko yaterambere nyezina, kuko usanga izo exoneration ziriko ziba zidakurikije amategeko. Abategeza kuronka izo exoneration n'abantu bariko barakora ibintu by'imigambi y'iterambere iteza imbere igihugu. Rero bitisunze iyo migambi ngo bibe ari migambi iboneka, wogenda kuraba neza usanga izo exoneration ziba hariyo ibintu bishije inyuma. Nuko rero n'amashinga amateka iyo specify neza ikerekana neza bari kure kuronka izo exoneration, kandi le plafond leta iba yihaye ntibayirenze. Hanyuma ikindi novuga ko nikijanye kw'ibyo vy'amafertiliza, kuko abene gihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi ibice birenga 90% batunzwe no kurima no korora, bataronse umwavu ntibaronka ingene bimbura, kandi leta iba yatanze desubvention kugira ngo uwo mwavu uboneke. Igashobora kuba hari ikibazo c'amadolari kubera murya mwavu kugira ngo uboneke harakoreshwa amadolari, kuko twabonye yuko turabona nuko kuri marché parallele ibiciro bitandukanye, hamwe usanga ari prix de 100% uravye kuri ku réel. Nuko rero leta ijya marché parallele ifise ibice birenga 100% vy'amafaranga vyuko muri banki nkuru y'igihugu amafaranga y'amadovize yateza guhemba. Leta nigifate mu minwe, kuko leta iri hejuru ya vyose, kandi niyo itegerezwa kubahiriza amategeko ko akurikizwa kugira ngo kijya giciro cy'umurengera cyo kwisoko yirabura kiveho, kihabe igiciro cyababanywa no kwisoko officiel. Aho bizoca bituma nabamwe baza kurangura ibintu bitaduga cyane. Urabona yuko budget yaraduze ibice birenga 60% uravye integuro leta yateguwe. Nuko inama nshinga amateka iyo banzi karaba eski mu recette intérieure izoba nini ivuye he? Munyagihugu ntazohava aguma ariko aratanga ikori rirenze kugira ngo haboneke bwa buryo leta ishobora itegeza gukoresha. Be wa muntu munini, wa muntu ari muri za nzego zifata ingingo hari wewe amakori bijyakora biri tax byakurikije obere yaravye ko bya bintu byinjira byarishe yabiravye neza. Obere nayo nije ku kivi, nayo inama nshinga amateka itegetse ije ku kivi ikora ivyo yateza gukora neza kugira ngo amafaranga ateza kwinjira yinjire. Hanyuma hariho nibindi byinshi biterekanwa ngo haboneke umuco na cyane kuri taxe sur fortune. Nuko bajya aba bantu bari muri leta badandaza nabo nyene bituma umwimbu ugabanuka, nabo byo amategeko yokurikizwa kugira ngo ababikora batabiri kuri n'amategeko bahanwe batangishwe n'amahadabu kugira ngo nayo aze gusahiriza muri cyakigega ca leta y'amafaranga gukoresha leta mu buzima bwa misi yose.